ndabaramukije kaze mu makuru ategekanya uko ikirere kizoba kimeze ejo ku munsi wa gatandatu igenekerezo ry'icumi umwaka w'ibihumbi 2026. Imbere y'umutaga hazokwibonekeza ikirere kirimwo izuba n'ibicu bike bike nka hose mu gihugu cacu uretse mu bice vya Bubanza, Mwaro, Ruyigi hamwe na Cankuzo aho hazokwibonekeza ikirere kirimwo ibicu vyinshi. Ibipimo vy'ubushuhe bizoba biri hasi kurusha ahandi bikazokwibonekeza mu Kayanza aho bizoba biri kuri dogere Celsius 13. Inyuma y'umutaga hazokwibonekeza imvura nka hose mu gihugu cacu uretse mu bice vya Kayanza, Muramvya, Karuzi, Cankuzo hamwe na Muyinga aho hazokwibonekeza ikirere kirimwo ibicu vyinshi. Ibipimo vy'ubushuhe bizoba biri hejuru kurusha ahandi bikazokwibonekeza mu Cibitoke aho bizoba biri kuri dogere Celsius 29. Hategekanijwe yuko izuba rizoseruka igihe c'isaha 12 z'agatondo riheze rirenge igihe c'isaha 12:19 z'umugoroba. Nuko rero aha niho hagarukiye amakuru mwateguriwe n'ikigo Ijebu. Adeline Ngenzebuhoro nije nayabashikirije, mwakoze kuyakurikirana.